mbona kuona hapa? Ulikuja kufanya nini? Unasema? Ulikuja kufanya nini? Wewe unaona nimekuja kufanya nini? Mimi unaikaa umekuja kuspend kama kawaida. Ndio nikuleta hapa. Afu wewe umekuja kufanya nini? Mimi nilikuja kutafuta buffet. Sasa ulikuwa unajua kama utanikuta hapa? Nataka kukutana. Fresh sana. Niko kwenye birthday ya Fani. Kabisa. Wavyakiriye gute uze umva ko Fani umwe ari mu bantu bagize industry ya Buja Flava bagize isabukuru nkira kagutumira. Bimeze neza, ni ibintu byo gushigikira. N'umujournaliste twemera kandi akora ibintu byiza ariko hajeze. Urumva rero ntaho reka kumushigikira kandi abandanya atera imbere. Imana ibandanye imuhezagira mu vyo arimo. Nk'umuntu yaba yagize birthday nka Bifese wayamwifuriza iki? Je no mwifuriza imigisha n'iterambere mu vyo ariko arakora kubera aracafise urugendo mu vyo arimo urazi yuko atavuka rimwe ngo hama ngo yuzure ingovyi. Ibintu ni slow by slow ariko bizogenda neza Imana imuje imbere tu. Bisaba abandi bavuga ati umuntu mwifuriza icyo adafise. Fani namubaje ko afise umugabo yako atawufise nawo mwifuriza. Jesse none yakubwiye ko amukeneye. Oya yabwiye ko atawufise bisigura yuko uwoboneka mwiza Bifese amurangiye ko muri yo mweme. Ebana naco reka tuzomufasha kumurondera. Ibitu ya Antoine. Yeah man Antoinette. Tia maloba. Kama kawa. Tigere kwa Rarijo bro. Amahoro msaji. Tafuta. Legend iko aje? Shitafi bwana. Uko fresh? Nashukuru. Naona kuna vifaa vizuri unapendeza sana. Ulitumia hela ngapi kuvaa hivi mzee? Si kawaida niongee hivyo. Hadi kasiri tu kadogo naambia kitu kadogo. Pesa ndogo tu. Biboneka ko Fani wamuteye iteka gisi ukuja unavaa hivi Rarijo amfete ni ibintu bisa ko bimeze neza. Rarijo none nje mu rubanza. Rarijo bisigura ko Fani wamuhaye urubanza runini. Ni urubanza si urubanza tegeza kuzishakije. Kabisa. Sasa nk'akantu gato ba wifuriza Fani. Ndamwifurije isabukuru nziza. Imana imwongera imigisha kandi imwe kubandanya ruranirwa mu bikorwa byiwe bya misi yose yamakora nk'umujournaliste. Ndamuteye intege hama ndibaza urubanza murabona ko ruryoshe rumwe abantu benshi rurahimbaye. Asigaye ko dukata yabumba genda gita ibumba. Ibumba rero rimeze gute nabone badatahura ikirundi. Ibumba gera. Ibumba gera. Byari isa n'umuntu. Niyo keke. Ni vurugo ni Rarijo guys akubwira ati ko Fana mwifuriza byinshi. Sasa Rarijo none iwawe tuyitege ryari? Iwanje je ndayigira muri Avril. Louis Avril. Nawe uzogira urubanza? Namandarugira. Isigura ko uzaba dusumburuye. Ahubwo wenzo gutumira mu bambe. Kabisa Rarijo azotumira Buja Hit TV akajambo gate kwa Fana wa Buja Hit. Buja Hit TV ndabakunda ndakunda ibikorwa byanyu kandi ndasaba nabandi baba supporting gusumba vraiment big up. Thanks bro. Amahoro Cedric. Amahoro. Birazi. Neza cyane. Ufise umunezero none. Mbe utavuga Fayulu. Utavuga Fayulu. Tugire Fani basi. Urakoze cyane. Kabisa. Kunezerewe cyane none Cedric. Nezerewe ko naje muri anniversaire ya DJ Fani. None iyo uzoyitege cyane. Iyo uzoyitege cyane. Bo kuyimenya. Nayimenye kuva hirya yacu. Hanyuma nzana na Romeo. Wazi ahantu ari Romeo nanyeza kuza. Kora nitwe dufite icyo dusigura mu muziki w'u Burundi cyane cyane mw'inararibonye urumva ahaje Romeo nanje cyankurikira. Mugabo tuba twahujwe n'umuntu umwe ari we DJ Fani. Kandi mbone yakajya kumukeza happy birthday to DJ Fani. Nikiki wifurije DJ Fani? Numesha makuru abishoboye. Kandi numesha makuru akunda abaririmbyi b'abarundi. Afise no muri we impano yo gushaka yuko umuziki w'u Burundi ugera kure gusumba w'abanyamahanga. Amanda mwifurije kuramba? Okay, kuri Romeo nawe turabisha tubwira amahoro legend. Amahoro. Uko bien? Safi kabisa. Unafurahi mbona unasirika? Wewe anafurahi unasirika kwa nini? Niko na sura ya kazi. Niko na sura ya kazi. Unafurahi sirika? Niko na sura ya kazi, sio kusirika, ni sura ya kazi. Yaani unafurahi? Ndio please. Yaani furaha yako ni kwa mro. Munezero kuri mu mutima. Basi ukiangalia nguruwe unakuta iko na sura ya nguruwe. Ukiangalia ngombe inakuwa na sura ya ngombe. Sasa hivyo unakuna angalia tu unasema ile ni ngombe, ile ni nguruwe. Romeo yachaka hiyo vitu kweli. Bila ni shati. Vile vingine. Siwezi kubiheba vyote. Juu kuna benye balinizara navyo na benye nilisomea ku masomo. Niliacha bya ku masomo. Romeo ulikuja kufanya nini? Kesho sikusikia. Ulikuja kufanya nini hapa? Ulikuja kufanya nini hapa? Hapa ni kwa anniversaire. Nene uyumvise gute DJ Fani agutumira? Nimva sawa kuko haje umuntu iyo aramuvukanyi wawe
akagutumira mu rubanza nkuru wumva unezerewe imyaka yiwe ko yateye indi ntambwe kumva ari sawa kabisa. Niki wifurije DJ Fani? Ndamwifurije kongera kundi mwaka uyu mwaka awuheze udutanguye uko wawutanguye ubunyene umva awuheze kuko nzosubira ndamwifuriza ibindi umwaka ukurikira. None ya Romeo izo bajyanye je yiwanje yaraheze yabaye itariki 5 z'ukumunani. Urakoze Romeo. Namurakoze Bari baheza namuheze tugire Fani. Allo Guys, sigara kwa Army Pro. Bro, asiaje mzee? Salama bro. Uko sawa? Nashukuru Allah. Kila siku unafanana mzuri, unatumikishaga vitu gani ufanane kwa? Maisha mazuri, Mwenyezi Mungu anasaidia. Yaani vyo subikesha Allah. Army Pro unakuja kufanya nini hapa? Nilikuja kusupport Fani kwenye yake ya. Umwe musangiye umwuga wo kumenyesha makuru. Yego cyane. Niki wifurije DJ Fani? Imiyeza giriva kumana bandanya atera imbere mu kazi ke ko kumenyesha makuru ahageze arushirize ashike kure cyane. Natwe nk'abamenyesha makuru turamushigikiye kuko tugize urunani rumwe go gushikira Fani ndetse no gushikira abamenyesha makuru Sarundi no kuri Jobless. Urubanza rubanye rwoganije gute? Uko bavuga ati ko atanunzi burakanengo. Wobona rwagenze gute? Birahimbaye naho turi muri bade y'umumenyesha makuru aje guteza imbere umuziki, hakaba hari abarimvyi benshi b'abarundi, ariko muri kano kanya background yanyu iza kuba background y'umuririmbyi wo mu mahanga nk'uko uri kuravyumva. Nibaza yuko aba DJ barakwiye guhindura kuko music yacu iri kiratera imbere. Abaririmbyi ni benshi ngaha. Romeo afite indirimbo nyinshi, Cedric Banga afite indirimbo nyinshi, nabonye Khalid afite indirimbo nyinshi, Bifes afite indirimbo nyinshi. Bagerageza bavuze indirimbo z'abarundi kuko nivyo byo duha agaciro kuko Fani ari ngaho kugira ngo ateze imbere umuziki w'u Burundi. Kubw'ivyo rero n'aba DJ ni bagerageza bavuze indirimbo z'abarundi. Urakoze yami. Merci. Mani gweza ge. Asante. Tugire Fani. Tugire Fani Jobless. Amahoro JC. Yambu cyane. JC Production ya televiziyo mora numva. Oya ni JC atwara Niona Production. Niona Production. Waje ugira iki ngaga JC? Je novuga ko nk'umuntu atari kure cyane ya music naje muri anniversaire y'umwe mu bamenyesha makuru basanzwe bari mu gihugu dusanzwe natwe dukoreramwo umuziki nka business. Ego. Wavyumvise gute Fani agutumiye? Je novuga ko ni ibintu byiza cyane gose kuko kuza ahari umurundi mugenzi wacu, ahari umuntu agwanira iterambere ya business dusanzwe turimo ariyo music, je navyakiriye neza. Niki wifurije Fani? Je no mwifuriza guteza imbere umuziki, nkamwifuriza uko nawe wo muteza imbere kuko ubiravye ni ikintu akunda. Je nifuza yuko iki kintu yihebeye cyo mugezaho kimugejeje nawe. Ego. Tugire Fani? Sa? Tugire Fani? Ego na natera imbere. Kabisa.